Mbona makamera tena ndugu yangu. Negabiri nkubwire abantu baragoye uzokora uko ushoboye ntuzobura bakwanga babiri batatu bose barakwanga. Braro Urumva amapiano hari akaririmbo gashasha kagomba kaze ka amapiano vuba vuba kabisa. Titre ko karimbo yitwa gute? Bora nyeto. Bora nyeto. Sinatahuye. Bora nyeto. Ubushatse kuvuga ikuvuze bora nyeto. Anga nteregura ibintu vya IP urabona ko ari indirimbo zari nyinshi. Yes kugira ndazishira habona ku mugaragaro n'aka video ndibaza barakabonye. Kabisa urubanza rw'itariki 13 kwezi ari kwa gatandatu. Asha yari shosho mugabo haburana babiri hagatsinda umwe. Wari witeguye naye? Wapi niteguye fresh rego urashobora kwitegura neza mugabo nikujya nyene vyagenze nkuko babi naba bari muri jiri ni babi. Oya ni babikoze neza mani nukuri twaragerageje kandi tuko turabikora kugira twitegure dukora n'iyindi ndirimbo yozisumba nijya kabisa. Yes turafisemo muri EP sikubwifaranga iyo ngwaye bujya nkwita muganga mana tuguma dusenga inyuma biguma binyuganga mukama muneka twumviriza uburyohe ntuzifise EP kabisa kawapi labda kama kamba kawapi meze gute mani yari vibe idasanzwe Tiger hajya R-Vincent ngaha Sheri wa R-Blaro ari ngaha urumva ni vibe z'ubugesera. Tiger woni urambwira ati uzokwizanishe gwawe kuko dukunda ivy'iwacu nta wundi muntu azoza kudukundisha ivy'iwacu tutamanje gukunda ivy'iwacu twe twenyene tubanze dukunda ivy'iwacu mudashigikiye aravi mushigikira undi muririmbyi uwo nshaka gukorana nawe ni Big Fizzo. Yes kwitega kuzobona collabo ya R-Vincent na Big Fizzo. Ndakora akaziki wanje sawa ntushobora kungura ku kaziki wanje nze gukora music for free nikibaho ifu ko twumvikana ukaraba ikintu undiya naco cuba gitoyi nkaronka gasabune kenshi nja kuri stage mfise aba dancers. Yes ofanzize komeze neza aho muherereye aho mutuye ku migabane yose igeze no mubumbe w'isi nize komeze furoshi natwe hano ku mugabane wa Afrika turashima Imana neza ni mu Burundi ndakubiza ko muri kumwe na Ardo Promoter Keva Masho Mr Conesias no African fan wa ambassador muhuza ndabidatano Mr Campiza band camera ni siri master pa masospa siya gospel ne wakarikora bishoka byose ngirange sana bishobe kuzimezuko rero uno mwanya rero uribaza ati nibiki ngaha aturi kuri biro ya Econet rero nkuko muri ko murahabona rero bashaka kumenya ngo mbega aha tuhabonye ibiki cyangwa tuhubuye umuririmvyi R-Vincent R-Blaro ni hari rero tugomba tumukubiranye kimya kugira ngo ibintu tubikore mu bubangutsi tubikore mu bubangutsi nyene nukumukubiranya sasa umuririmvyi R-Blaro R-Vincent araha sasa urazi mera nk'ukina gato mera nk'ukina ntangorane chamajaha problem Blaro aravi bwana mbona makamera tena ndugu yangu. Si kawaida sasa uko mwimbaji wewe. Acha hivyo vitu bro. Acha hivyo vitu. Au acha niende tu. Au unasemaje? Hapana vitu vya kuenda pesa. Ngoja nataka nishike mic. Ngoja tusiponge kidogo kama nashika na shida. Kama dakika ngapi? Si unajua tena niko sawa lakini time ni boro man. Tag R-Blaro R-Vincent. Blaro Blaro. Uko sawa? Niko sawa tutokea mlango basi. Kwenye mlango na kazi za watu sema
Labda tungepanga hata ukatafuta hata na kakiti na wiki kidogo ingekuwa poa au vipi? Jana problem ni kankuru kunye ntangora nimwe. Ni R-Braro. Bimeze gute rero? Ni fresh bro. Tugeze mu kwezi k'umunani. R-Braro aduhaye igikorwa mu kwezi kw'indwi. Kubera ko R-Braro amezi yose yandi mezi warihe musaza? Andi mezi nari nganye gusa nariko ndipanga nteregura ibintu vya IP urabona ko ari indirimbo zari nyinshi. Yes, kugira ndazishira habona ku mugaragaro n'aka video ndibaza barakabonye kamavuta. Kabisa. Ni R-Braro benshi bariko baravuga bati R-Braro yagiye yari yadutebeje ikuntu. Kubera iki kuvuga ukoreka kunyoteza abafana R-Braro arabi. Kugira bamukumbure ariko ubu sinzobisubira. Izati sorry. Sinzobisubira fans. Sinshobora gusubira guteba kandi cyangwa kusinzira nka kera ubu ni back to back. Braro ndashaka kumenya kwanza utubwire ivyo urubanza wari ufise itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu gwagenze gute kuba tarubonye ndarifuza kugira ikintu babwiye kabisa urubanza rw'itariki 13 kwezi ari kwa gatandatu asha yari shosho mugabo aburana babiri hagatsinda umwe twaratsinzwe uwatsinze nampongeza sana kabisa ngize ati big up sana yarakoze umuti turabibona twese natwe turacari nyuma uti courage tuguma tugira courage kugira turabe natwe ko tuzoshikirwa nshobora gucika intege man watawukanye kibanza cha kangahe ci 11 yes ugutawukanye kibanza cha kangahe cha 11 vyakwigishije kiga brara okay vyamaye ikigwa cyo kuvuga ati reka nitegure gusumbya kubera nabonye aho ngeza no kuvuga ubu nshobora kongera ingufu kugira sinzosubira inyuma ahubwo nzogume negera kiriya kibanza cy'amateka nyene wari witeguye nawe wapi niteguye fresh rego urashobora kwitegura neza mugabo nikujya nyene vyagenze babi naba bari muri jiri ni babi oya ni babikoze neza man babikoze neza nta babaya babayemo abantu ni babi Negabiri nkubwire abantu baragoye uzokora uko ushoboye ntuzobura bakwanka babiri batatu bose barakwanka Braro novuga condoléance kwanza ariko nezere ko ushobora uriko bitegura guterera kugira ngo uzoshobore gutakwana ikibanza ciza kinabera ebana meni simaka ngo ubutwaye izere award ngo niho woba uri up cyangwa woba uzi kuririmba cyane cyangwa wotera imbere sinzi ko muba mukurikirana ibintu byo muri East Africa cyane n'abaririmbyi bo muri East Africa wibutse Harmonize ukuntu vyamugendeye baramubwiye ati ntushoboye kandi nta naho uzoshika muguno munsi yateye intambwe kurusha nabajya bari muri jiri bamuciye intege sinocika intege man kandi nivyo nci intege no kuvuga ibisasu mfise biri nyuma birasara birarenze kabisa nina R-Braro abafans bagiye bavuga amajambo atandukanye Braro afise indirimbo nyinshi ibiririmbo bitwika kuki guhitamwo ni babi kuri wewe urabona hajya kritere ya mbere ari muri bijya bintu bari twarimo turahiganwa kwa rugushikiriza indirimbo ifise message gira ico yigishije sawa no kuvuga ni babi sigitutsi muga benshi bashobora kwibaza yuko watukanye mugabo message iri muri rya ndirimbo harimo message yo kwigisha ati abantu bashobora kukuhanura ngo umugore umwe n'inyoko benshi bavuze ngo ico kuvuga ngo umugore umwe n'inyoko ngo ni gitutsi no hari umuntu aguhanura ngo ufise umugore umwe ngo ni nkanyoko wawe urumva ngo nurongore nugira kabiri nugira gatatu aguhanura ngo nurongore abagore benshi mugabo akakubwira ngo umugore umwe n'inyoko mugabo aza kurongora abagore benshi agize igihe cyo gusuma mani nagasashi ntagufashe mugabo usanga umugenzi si umugenzi mwiza yaguhanuye fo no mubaya mama yangu ni so sana impamvu nenda kwajije kibazo ni kuri akaba fan bari babonye EP track indirimbo zine yes bakagira bati kugi uhitamwe indirimbo wabivuze nawe ni kubera ko hari abantu bashobora nkuko wagibisigura reka dusimbire kuri iyo EP kugeza no mwanya yifashe gute iri kigenda gute ga musaza yes EP iri kiragenda neza utarabibona cyangwa uri karavyumva atabikurikirana nakubitire kuri channel yanje arabe video naraguhawe nakoranye n'umuririmbyi yitwa Tiger Breeze indirimbo imeze neza ifise amasana mu meza no kuri twaragerageje kandi tuko turabikora kugira twitegure dukora n'iyindi ndirimbo yoza isumba n'ijya kabisa yes
turafisemo muri EP turafisemo naraguhawe turafisemo indirimbo ivuga kawapi turafisemo ubahe Maya okay sasa ndifuza kumenya kugira ngo wandike iyo EP itaje Mayreta bisigura ngo indirimbo zo ziri muri EP ni true story. Urabona twabaririmbye tuko turandika indirimbo kabisa twandika ibintu bitubako cyangwa tubonye ku bagenzi nivyo bintu dukorera ko vraiment nka 90% ni true story kabisa. Yes kuvuga itanguye umuziki ryari ryo ryambere wanditse EP nubwa mbere simbeshi nubwa yarakoroheye kwandika EP none Jesse mwanandika no muziki man mfise don idasanzwe kuko je kwandika kwiwanje kuratandukana n'abandi baririmbyi ngo ndafashe ikaramu ndiko ndandika umuziki no kenshi kwandika kwiwanje nkoresha telefone numvise beat ebana amajambo acaza ncandondera idea ngaca n'amajambo candayumva n'ukuntu yagenza ngaca ntora ga telefone kanje niko gakaramu kanje cankora umuti fast. Yes tugende tuzice ko tuziririmba umuntu ariko adukurikirana no mwanya amenye don amenye talent umusaza braro afise naraguha kama taiga hivi my hubby, my melody, my cutie, my valentine, ndagukunda nkababazwa n'ukuntu iwanyu banyanga love yacu burya igizwe n'ibanga oya sikubw'ifaranga iyo ngwaye burya nkwita muganga mana tuguma dusenga inyuma biguma binyuganga mukama hatari ucutahura uri umuntu kuze ngaho uri umwana nawe cugenda kujyaho biguma binyuganga I swear sino kuvanga gezaho man sobiriyo mbwira nimba hari icubona ni wewe mwana nkunda ipindumbura izi yose ni indirimbo itwika uve kubizi Rastaman jensi gaye nginyama iyo turi kumwe jesi ndabinyuma abazakuresha bose uzabatera ipoto ndakubwire indirimbo ni indirimbo zimeze neza igizwe n'indirimbo zine twika ni zine kandi indirimbo zitwika Maya oh excuse me Maya oh Maya oh I won't talk to you Maya oh Maya gezaho man nashatse duceko zose umuntu ariko atwumviriza uburyohe ntuzifise ipi kabisa kawapi labda kama kamba kawapi najiuliza kawapi labda kama kamba kweli labda karumonga byose narabivuzemo labda kabirimba labda kangayamba ebana hose ndavuga sinzi ati nakaye ako kana nakaye. Reka tugarukire ku ndirimbo imwe ndifuza ko dusesangura naraguhawe wayanditse wisunze ibiki wavuze kutandika ariko maze kumva beat icyumviro cyambere cyatanguye kuza cyari cyumviro kimeze man ijya ni true story nkuko nakubwiye 90% twandika ibintu bitubako cyangwa tubone ijya ni true story nariko ndirimbira umusheri wanje yanayiririmbye muri studio twari kumwe na baby wanje wico gihe twari kumwe. Yes okay. Donc ya mystère yose wumva kwabo kumwandikira nyene ndamubona uku okay muri ico gihe muri studio vyari bimeze gute man yari vibe idasanzwe taiga hajya R-Vincent ngaha sheri wa R-Blaro ari ngaha urumva ni vibe z'ubugesera taiga wone urumubwiye ati zokwizanishe gwawe nawe umutima umusazi ya mutimbe no Rastaman yes numubona none no Rasta kabisa indirimbo novuga nyinshi mwagerageje gushama ka reggae music kubera ki reggae music musaza man reggae no muziki wa maho no muziki wa myeho no muziki uramba no kuvuga iya ndirimbo twagombye kwizokwamaho yuko izoramba ni twagombye yuko ari za ndirimbo uwumviriza no munsi after one week ugaca utamuka bati
reggae n'indirimbo iramba reggae music. Okay. EP urashize hanze ariko imbere kushiraho EP Tiger Breeze mwakoranye igikorwa gishushe cyane naraguhawe niwe yabanje gusohora indirimbo. EP yawe ikiza mu nyuma mu minsi mike ya gusa kuko ibikorwa byanyu urabona mani hajya habaye ikibazo cha timing kubera inunzenye twararavye ikibazo cha Izere Award Tiger araraba ati eske indirimbo ngumenda yiblotse kubera iyi video naragwaye kandi tugomba twimirije Izere Award izo anzova indirimbo batazi avuze wapi turaranabiyaga tuvuze bro ndamuha bless na nyina avuze ati reka dukora umuti arasohora indirimbo kandi nyene indirimbo yuri kiragenda neza twese ko uravye mu kumutanda vraiment twiko turagenda neza boro. Yes. Hari amajambo menshi abafana bagiye bavuga baravuga bati igituma indirimbo za Braro zisariko zirihuta cyane nko twagenda tubibona kare ni kubera uko gudahana umwanya wagaragaje gusigura ariko bavuga uko hoho nakaye kantu wo bavungurira batatahuye n'ibyo wavuze. Urumva batahuye nabi nukuvuga indirimbo ya Tiger hari mu gihe cha Izere Award ntihari guhava guma ayibitse kugeza uno munsi kandi yategerezwa kuyiririmba. Nifuza ko batahuza fresh rero. Yeah, nivyo mvuze uko yategerezwa kuyisohora muri ico gihe nyene kugira bayumve maze azoyiririmbira abantu bayizi n'akantu gatoyi. Yes. Kabisa niki kintu tumirira abakunzi bandetse abakunzi bo kuri Iciza TV ico bokora no mwanya kuri Braro arabi nukudushigikira kandi badashigikira aravi wenyene bashigikira n'abandi baririmbyi bose bo mu ntara ya Rumonge no mu Burundi kuko dukunda ivy'iwacu nta wundi muntu azoza kudukundisha ivy'iwacu tutamanje gukunda ivy'iwacu twe twenyene tubanze dukunda ivy'iwacu mudashigikiye aravi mushigikira undi muririmbyi twumvikane neza ufu mushigikira Fabitozi n'umuririmbyi nkanje ho gushigikira abanyamahanga dukunde ivy'iwacu mugire subscribe kuri channel ya R-Vincent tugende Instagram tugende Facebook kunuzenye tugira amasabone gose. Yes. Braro turiko turaraba umuziki hano wacu mu Rumonge abenshi baravuga ngo umuziki hano wacu mu Rumonge turirimbira ngaha nyene ugaherera ngaha nyene ndetse nubwo twojabuka inzuzi tukaja kuririmbira tukaja kukorera muri Buja Flavor ntugira hushitse henshi hashoboka ngo kugira ngo umuziki wa utobore ni mpaka umanze utware Izere Award kuri wewe ubivuga kwiki wapi byo sivyo naraguhawe irikiravuzwe town kuri Buja FM niyo ndirimbo ivyura abantu mu gatondo neza na neza uri uhora ujibujumbura wobuyumva utajibujumbura naho utajibujumbura nayumva mugabo wa mujibujumbura ukararayo naraguhawe niyo ndirimbo ivyura abantu town man kabisa shosho. After EP twitega ibikorwa bimeze gute kuri Braro? Twitega indirimbo nyinshi cyane kandi ziryoshe style zitandukanye kuko turashoboye aba hip hop yaba Afrobeat urumva amapiano hari akaririmbo gashasha kagomba kaze ka amapiano vuba kabisa titre ko karimbo yitwa gute Bora nyeto Bora nyeto sinatahuwe Bora nyeto ubushatse kuvuze Bora nyeto uzokamenya nikasohoka uzobimbaza niyasohoka kabisa niyo hit yaheze producer X Factor Imani bishatse vuba kabisa muri izo indirimbo zawe ugira turasishe twitegemo collaboration bimeze gute man collaboration urabona komeje kubaha collaboration y'umwana wo muhira Tiger Breeze so collaboration anytime dushobora kubaha ikintu cha collabo atabubeshi atabintu birimwo vy'amanyanga kuko ubushobozi buriho bwo kuririmba na management irashoboye kuko irigira dutegura ibintu vya collaboration ya SDL management. Yes. Management uri kuraraba kuri Braro Ravi imufashe neza. Je mfashe neza ku bwanje kuko nk'ubu ngoma nkora indirimbo mu studio zimvye gose. Yes kabisa. Braro barakuzaniye aba legend dufise mu gihugu cyacu ciza. Barakuzaniye Big Fizzo, Sat, Kidumu, korana mutora umuririmbyi umwe mukorana muri abo. Braro toruwe muririmbyi. Ubonemera wonshaka gukorana nawe muri uwo mwanya. Wonshaka gukorana nawe ni Big Fizzo. Yes. Kwitega kuzobona collabo ya R-Vincent na Big Fizzo. Management niyo
ijejwe ico kibazo igikoza ahubwo nzogishima kuko ujya musaza n'umutipe twemera twese kabisa. Yes. Braro turatubona abaririmbyi baririmba R&B ukuntu bashobora kwivanga, simvuga kwivanga ariko bagasimbira muri rap, bagasimbira muri he, twiteke kuzobona R-Vincent hevye gato yakwevye gato ya R&B yinje muri hip hop. Mani je hip hop rap ndabizi sana kurusha kuririmba. Sana ndabizi kurusha kuririmba. Nje nakuvuga ibintu rero twende sasa umviriza uzonyumva surprise ndakwemereye akantu kabisa mu bintu turiko turakora hip rap irimo mu kintu tuzokora kukwerekana yuko dushoboye kandi urabona rap kuri stage irafise vibe iravyura uri kuraririmba kabisa uri urarapa kuri stage abafans urabavyura so ntidushobora gusinzira kuri stage no kwibuka ahantu hose rwena turatusha kira ruhande rwose rwena turakorako kugira tube foro kuri stage apana kuvuga ngo Blaro ari kuri stage ngo arasinzira ngo ibiki ni dukene ibintu nk'ivyo dukene guhindura music iwacu mu Rumonge kira munavuga ati naho uvu munyabujumbura town aje gukora show ngaho agasanga ibintu ni noma sana akavuga ati nasanze abantu bakanze gose yes kabisa. Shojo Braro ndakumva man ibikorwa ngaha mu Rumonge biriko bitera bigenda gute? Mane ibikorwa byo ngaha mu Rumonge biriko biragenda neza cyane gose. Abarinzi bagenza ubona haco ariko barafasha umuziki wani wacu kufasha no kuvuga gute kuririmba kuduha ibisasu amahit hit after hit. Yes abanyarumonge bariko barakora gose sijeje nyene kira muririmbyi wo mu Rumonge muri uno mwanya ari kwiyumvira ati nkora iki kugira ndushe naka nkora iki kugira ndushe aravi nkora iki kugira ndushe naka urumva nico kintu kire mu umwe wese ariko ariyumvira ahubwo tubuza ababosi badufate mu migongo bafata amara y'ibigazi bafata amara y'ibipe bafata amara y'ibiki bazane dukore music ni business ikomeye gose we baze nk'abaje abantu bari hajya kuri izere awadi bose bakunda ikirori bakunda kuryoherwa umuziki urakura stress umuziki n'umuti urumva ushaka kuba ufise ibibazo mugabo wagiye uri kurumviriza umuziki ukumva yuko se ugabanuye ama stress urumva ibintu kagenda neza no kuvuga uinvestige munuze muri music mu muziki urashobora kugarukana amahera yiwawe ni buhoro buhoro. Okay Braro amezi munani ngo fye ubu dusigaje amezi agera kurane Braro tumwitege gute imbere yuko turangiza umwaka? Indirimbo nyinshi hafi nka 3 zishobora gusohoka zose na video kuko rushaka kuri bonane tuzokora show kabisa. Yes itwika kuko nizishobora gukora EP indirimbo zine twongere dukore izindi ndirimbo nka 3 cyangwa 2 zose zifise amasanamu tubure gukora show kandi turiko turakora tugizwa kwiyemera kandi narakoze show yiwanje sinzi ko mwabibonye twarujuje kubera iki kuri bonane twarujuje baradushigikiye abana bo mu muji turabikora nkuko natwe turabana bo ngaha turakora umuti ibintu biragenda neza uvuga no kubonane tuzokora ibintu bigende neza. Hari abantu badashobora kugutumira mu giteramo ngo kubera ari ibintu muba mupfa bakanga kugutumira ukamengo nushoboye kubera ko tokwikorera igiteramo ciwawe ugafuma uvuga ati je fuma ndandazana telefone nkore abategura ibiteramo hano mu ntara yacu nziza barakunze kumubanira Braro oyasijeje nyine ari nabandi babanira mugabo biravana kuko ari gihe mwumvikana kabeye akaraba ati kubera ubu nta muntu yava ko nk'ubu uje ndakora akazi kiwanje sawa nushobora kunkura ku kazi kiwanje nze gukora music for free nikibaho ifu uko twumvikana ukaraba ikintu undiya naco bagitoyi nkaronka gasabune kenshi nja kuri stage mfise aba dancers eske nshobora gufata baje aba dancers kandi ari batoyi banje baze hajya ataco nshobora kubaha baca bavuga ati aravi wapi kweri baca bacika intege ifoke nufuma mbura jewe muga nkabaha inguvu bakabona ati Yesu ya mutibe tuko turakorana one day music izoturiha Yesu naberetse akajambo kamwe rero kuri abantu bategura ibitaramo bakunda kubanira abandi abaririmbye cyane si benshi mugabo ndabakunda cyane kabisa ndabakunda cyane gusa ikintu kimwe umuntu ameze uko nashobora gushikako kuko management yacu iri ready kandi irashoboye yama yakoze ibiteramo SDL Super Diamond urumva label irashoboye tuzokora ibiteramo
tuzovyikorera kandi bizogenda neza, tuzotera imbere kandi tuzobemeza shosho tubabwira ati umetisha umetisha umetisha. Akajambo kanyuma ku bakunzi bawe bakunzi ibikorwa umuziki wacu ni wacu mu Burundi ndetse cyane cyane ni wacu mu Rumonge, umuziki muri rusange, akajambo kanyuma ku bafana n'abawukunda n'abawukurikirana. Je nababwiye nongeye gusubiramo ku muziki n'abakinyi b'amareresi bo mu Rumonge, kubera mu Rumonge hari abakinyi b'amareresi sinemera gose babizi gose, nibashigikira biwabo noza gushigikira abanyamahanga urondera iki? Man, ushigikira abanyamahanga urondera iki? Kundi ivy'iwanyu basi barashoboye, turashoboye. Kora subscribe ntugotwe subscribe yihuta kuri R-Vincent kandi uje kuri channel yacu urabe video naraguhawe, ni indirimbo imeze neza na EP yose, my letters, amabaruwa fresh. Karibu sana. Okay, batumire rero bakore no subscribe kuri Iciza TV rero. Iciza TV, TV yacu nziza cyane ikora ibikora inka, mugire subscribe twiteze imbere nayo nyene, urabona ko yaturondeye nari kuri Leo ariko urabona ko bemeye kwa nsanga nanje kugira carte simu kanje baranyivye mana basuma nibajyama ni babi. Deka ndagushimiye. Okay, thanks bro. Thanks sana brother. Asante sana. Nizeye ko nundi muzi ndikwakukenera uzotwitaba byoroshe. Sana. Akira bitanu rero musazo bibike fresh, bitanu tubibika mufuko. Reka ndagushimire wewe wafashe kano kanya ukadukurikirana. Nizere ko hari ibyo arimo ariko urabana natwe. Ndakwibuza ko ari kumwe na Ardo Promoter ekeba masho. Misa connaissance noir african fan noir ambassador muhuza ndabidatanure. Misa kampizani. Behind camera no musaza ni wagumana kamera ayifashe nkuko uwunye. Nizere ko maze gukora subscribe ndetse na comment na share. Imana gweza gire. Shout out to you brother.